Ndongeye kubaramutsa bakunzi b'RY'URWARUKA mudukurikirana muciye kuri radio no ku rubuga rwa YouTube kuri chaîne ya Wave RY'URWARUKA TV. Kuba dukurikirana kuri YouTube mutarafyonda ku kajambo sabone, tubibutse kuhafyonda kugira mwami mushikirwa n'ibiganiro bishasha tuba twabateguriye. Uyu munsi twabateguriye amakuru avuga ku bana babiri ba Aburahamu, Ishimayeli na Isaka, aho tugiye kubabwira ivyabaranze muri iyi si. Kaze kuri mikro muri kumwe na Irankunda Ado Desire. Reka duhere kuri Ishimayeli turabe ivyamuranze. Hagar na Ishimayeli nyuma yo kwirukanwa na Sara babaye mu bugaragwa bwa Parani. Ishimayeli amaze gukura yabaye umurashi w'imyami. Hama Hagar amubwira kuresha umunyamisiri. Ishimayeli yari afise abahungu 12 kandi afise umukobwa yitwa Pasemati canke Mahalati. Yakundanye na muvyara wiwe Esau mwene Isaka. Ishimayeli yapfuye afise imyaka 137. Ishimayeli yari afise imyaka 13 mbere yuko Isaka avuka. Sarayi yahaye Aburahamu incoreke yiwe Hagari kugira ngo amuhe umwana akomoka kuri Aburahamu. Yavyaye rero Ishimayeli, izina ryiwe risobanura Imana yumva. Ishimayeli canke Ismaili yari mwene Iburahimu. Yabaye imaka kandi yiga icarabu. Yacumbitse imbere y'abarumuna biwe bose, ni kuvuga abahungu ba Ketura. Ketura nirindi zina rya Hagari. Abana ba Ishimayeli ni bande muri iki gihe turimwo? Abisirayeli muri iki gihe bafise abanyagihugu muri Libani, Siriya, Irani no muri Afrika y'Iburasirazuba n'Ubuhindi, aho imamu w'uwo muryango yitwa Aga Kani kuva mu 1834. Amazina y'abahungu ba Ishimayeli ukurikije uko bavutse hariho Nebayoti niwe mukuru, Kedar, Abdel, Mibsamu, Mishema, Duma, Masa, Hadadi, Tema, Yetur, Nafish na Kedman. Aba nibo bahungu 12 ba Ishimayeli. Abagore ba Ishimayeli ni bande? Ishimayeli yari afise abagore benshi. Umunyamowabu yitwa Adisha, mu Cyarabu ni Aisha, n'uwundi mugore Pekima, mu Cyarabu bamwita Fatima, na Seferi Hayashi, hamwe n'umwe wo muri Egiputa yitwa Meribah canke ukamwita Merisahe. Ishimayeli igihe kimwe aryamye yabonye Imana mu nzozi imusaba gushira mu ngiro icipfuzo yari afise. Mbega Abarabu bakomoka kuri Ishimayeli? Mu bisekuruza bya Bibiliya canke mu nyandiko za Bibiliya nta kimenyetso kigaragaza ko Abarabu bakomoka kuri Ishimayeli. Iri zina rya mbere naryo risanzwe mu bantu b'Igiheburayo. Uretse ko Ishimayeli yarongoye abagore benshi kandi bakaba bafise amazina akomoka mu idini ry'aba Islamu, ntabwo bigaragaza ko Ishimayeli ko ari umwarabu, ahubwo Abarabu nibo bagaragaza imico ya Ishimayeli. Ahubwo twovuga ko Ishimayeli yari uwo mu idini rya Islamu. Ishimayeli yoba yashinguwe hehe? Imva ya Ismail Samani, imwe mu byibutso bya kera i Bukhara mu burengerazuba bwa Uzbekistan guhera mu kinyejana c'icenda. Ismail Inal Emira wa Transoxiana na Khorasan bagize uruhare runini mu karere kinjira mu Buislamu, cyane cyane mu guhindura Korani mu Buperesi bwa mbere ku ngoma yiwe. Mu ncamake ayo niyo makuru ya Ishimayeli, umuhungu w'incoreke ya Sara. Yavyaranye n'umugabo wa Sara yitwa Aburahamu. Ico twofata mu nkuru ya Ishimayeli nuko ari intumwa ivugwa cane kandi yemewe mu idini rya Islam. Akaba yakuriye mu bihugu by'Abarabu. Akaba yatunze abagore 5 bose baba Islam, nkuko mwagiye mwumva amazina y'abagore biwe nka Aisha, Fatima n'abandi. Ikindi yatwaye abagore bo muri Egiputa iyo mama wiwe Hajar yavuka, na mama wiwe yari afise izina ry'iki Islamu. Ubu naho reka tuje ku mateka ya Isaka. Isaka yari afise imyaka 40 igihe yubakana na Rebeka.
hanyuma yafuvye canke yahambye se wiwe Aburahamu hamwe na Ishimayeli mwene wabo mu mwobo canke mu buvumo bwa Makipela iruhande ya mama wiwe avyara Isaka Sara. Igihe Rebeka yari afise imyaka 60 yamuhaye abahungu babiri b'amahasa. Esawu imfura yabaye umuhigi w'umuhinga hamwe na Yakobo yaratujije cane kandi wewe yaguma mu mahema. Muri Islamu Sara ni umugore wa mbere w'intumwa Iburahimu akaba mama wa Isaka. Isaka bisobanura gutwenga mu gihe burayo. Isaka ni mwene Sara na Aburahamu. Igihe Sara yamenya ko yibungenze umwana afise imyaka 90 yatangajwe no guseka. Aho niho havuye inkomoko y'izina rya mbere Isaka. Isaka mu by'ukuri yari afise urukundo rwinshi, yari afise umugore atunganye, imwe mu nzozi ziwe ndetse amaze kuba yarashoboye no gutunga cane. Ivyiyumviro vyiwe byagaragarira gusa mu gihe yumva yorohewe n'umugore wiwe. Rebeka mu gihe burayo Revka ni umuntu wo mu itanguriro mu gitabo ca mbere ca Bibiliya. Ni umukobwa wa Betuweli, umugore wa Isaka akaba na mama wa Yakobo na Esawu. Ubukwe bwa Isaka. Umunsi umwe Aburahamu ageze mu zabukuru yasabye umukozi wiwe mukuru kumuzanira mu gihugu ciwe umugore wo mu muryango wiwe. Uwo mukozi mukuru aragenda yerekeza kuri Aramu, yagiye afise ingamiya 10 zuzuye impano canke igiseke. Hanyuma yaragarutse aza azananye na Rebeka muvyara wa Isaka. Bashitse Isaka aramukunda hama araheza ararongora Rebeka. Isaka ni mwene Aburahamu na Sara, umugabo wa Rebeka, se wa Yakobo na Esawu, kaba afise murumuna wiwe Ishimayeli. Ni irihe sezerano riri hagati y'Imana na Isaka? Imana yaravuze ati, Sara umugore wawe azokuvyarira umuhungu uzomwite Isaka. Nzokomeza amasezerano yanje nawe nk'isezerano ridashira kuba mukomokako. Isaka yabahehe. Aburahamu amaze gupfa, Imana yahaye umugisha umuhungu wiwe Isaka. Yaba hafi y'iriba rya Rahayiroi. Kuki Isaka ari umuntu adasanzwe mu mateka y'agakiza. Nk'uko bimeze, Isaka yarazwe imigisha imwe na se Aburahamu. Umuhamagaro wo mwijuru hamwe n'uw'abanyamahanga navyo ni umugabane wiwe. Isaka yategerezwa guhanga amaso kuri ayo masezerano kubwo kwizera. Soma Abahiburayi igice ca 11 ku murongo w'8 kugeza ku 10 n'umurongo wa 13 kugeza ku 16. Muri we imiryango yose y'isi izohabwa imigisha. Uhoraho yabonekeye Isaka aramubwira amubuza avuga ati, ntimumanuke mu Misiri, guma muri iki gihugu, nzobana nawe kandi nzoguha umugisha kuko ibyo bihugu byose nzobiguha n'abagukomokako. Iri zina rya Isaka ryamamaye mu muryango w'Abayahudi, naryo ryakiriwe n'Abakristo mu binyenjana vya mbere. Hanyuma ryongeye kwamamara mu Baisilamu, yongeye kumenyekana mu Baprotestanti hafi mu kinyejana ca 15. Ishimayeli na Isaka bahuriye kuki? Twebwe abiki gihe tubazi gute? Ishimayeli ni umuhungu wa mbere wa Aburahamu na murumuna wiwe wa kabiri Isaka. Abo n'abana ba Aburahamu, nubwo hari abamukomokako ukurikije mu gitabo c'Abaroma igice c'9 ku murongo w'indwi kugera ku 9. Abana b'ukuri nabo bakuwe mu ivu ry'amategeko no gucirirwako iteka n'urupfu rwa Kristo, bashigwa mu mwidegemvyo w'ubuntu, bose bahinduka abana b'umugore yigenga nka twebwe abiki gihe. Bavutse mu gihe cyo kwankwa kwa Isirayeli, bahura n'urwanko rwinshi kimwe n'intumwa Pawulo n'Abakristo bo muri iki gihe. Ku Bayahudi banse ubutumwa bwiza bw'ubuntu n'umunezero wa Isaka. Abo bana babiri batandukaniye kuki? Nk'uko twabivuze, Ishimayeli ni umuhanuzi yemegwa mu idini rya Kisilamu. Aboneka mu mico ya Kisilamu kuko yari afise abagore benshi kandi bakaba bari bafise amazina amenyerewe cyane mu idini rya Islamu. Mbere na mama wiwe Hajara ni izina rizwi muri iryo dini. Akaba yari afise abahungu 12, abakobwa ntibavuzwe, havugwa umwe yubakanye na Esawu umuhungu wa Isaka.
tuzobivugana mu nkuru ya Esawu na Yakobo. Isaka nawe ni umuntu w'icitegererezo cyane mu idini ry'abayahudi, abakristu n'abaprotestante. Yari afise umugore umwe yabyaye abana babiri b'amahasa, akaba afise amasezerano yabaye ingenzi ku madini y'igikristu n'abaprotestante. Isaka avugwa cyane mw'ayo madini kuko niho henena amasezerano ya se wiwe Aburahamu ko azoba sekuruza w'abizera. Isaka yabyaye abana babiri cyo kimwe nka se wiwe. Mw'abo bana babiri umwe yakomotse ko imiryango 12 ya Isirayeli. N'ubu iyo miryango iracahari kandi baracari mu masezerano y'Imana yagiranye na Aburahamu hamwe na Isaka. Mwibuke abakristu canke abaprotestante kenshi mu gusenga bavuga bati Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Abo nibo vyamamare ayo madini afata nk'urufunguzo mu vy'agakiza. Reka mu kurangiza tubabwire ukwibohora kwa Isirayeli. Ariko Imana ibitse abayahudi Yerusalemu y'ubu buri gihe iba imbata. Igitabo cya kabiri cy'Abikorino igice cya 3:15. Kwidegembya gutangaje abayahudi bizera ihanga rya Isirayeli basubiye mu bihugu byabo, noneho bazohindukirira Uwiteka Mesiya wabo, kandi bazoreba uwo batatoboye mu kiganza. Igitabo ca Ezekiyeli igice cya 12:10. Muri ico gihe ibyahanuwe kuri bo mu gihe kizoza bizoshika kuri bo. Igitabo c'Abagalatiya igice cya 4:27. Mu mwuka wemewe na kamere Ishimayeli azoba yarirukanywe mu mitima yabo, kandi bazoba imbuto y'ukuri ku isi ya Aburahamu. Ubwo ni ubuntu bw'isezerano risha. Bakunzi mudukurikirana, murumva ko Ishimayeli muri iki gihe cyacu havuzwe ko azoba yarirukanywe mu mitima yacu. Bisigura ko abubu bari mu ruhande rwa Isaka. Aho mvuze ku bakristo canke abaprotestante, kuko abaisilamu bobo bemeza kandi bagendera umuco wa Ishimayeli. Bakunzi mwariko muradukurikirana, turabashimiye ukungene mudahengeshanya kudukurikirana. Twongera kubibutsa abakurikirana ibi biganiro kuri radio RY'URWARUKA ko bashobora no kubisanga ku rubuga rwa YouTube chaine ya RY'URWARUKA TV. Kuba tarafyonda kuri sabone muhafyonde kugira mwame muronka ibi biganiro bikiri update. Kuri mikro mwari kumwe na Irankunda Ado Desire, naho butaha mu bindi biganiro.